Yesu ashimwe inshuti bakundwa aho muri kwisi yose, abari Burayi, abari muri Europe, abari muri Afrika, Oceania, turabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ishengero rya Fekabuka Inama bifadikanije na televiziyo yayo, turabasuhuza kandi turabaramutsa mu izina rya Yesu. Tugomba tuvugane ijambo ry'Imana muri iyi minota mike. Ndabatumiraho muri mwese kumva ko mwo kwifatanya natwe muri iri jambo ry'Imana rifata iminota mike gusa. Tugomba kuvugana ijambo rivuga ngo ivyari byarahanuwe bigiye gushika. Ivyari byarahanuwe bigiye gushika. Tugomba dufate umwanya imbere yuko tuhiga ku ijambo ry'Imana, tubanze dusenga Imana. Data Mana mushobora byose, turakweretse ijambo ryawe, turakweretse abantu bawe bari hirya no hino kwisi yose bagiye kumvira ijambo. Reka ribabere imfashanyo, reka ribabere imfashanyo ikomeye. Ahantu hose aho bari, abugaraniwe mu mazu, abatagira gitabara, iri jambo ribasange, Mwami ribafashe. Urakoze kugiye kubikora, icyubahiro kikugaruke ko mu izina rya Yesu, amen. Rero twongeye kubaha ikaze kandi hano muri televiziyo ya Fekabuka Inama. Namaze kubabwira ko ijambo tugiye kuvugana namwe ni ijambo rivuga ngo ivyari vyahanuwe bigira bishike. Reka dusome mu gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, igice ni ca 21 ku murongo wa 11. Haravuga ngo 11, haravuga ngo kandi isi izonyiganyiga cyane henshi, kandi hamwe hamwe hazotera amapfa, atere ikiza, abeho ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye biva mu ijuru. 12, ariko ivyo byose bitarabaho, azoshobozwa amaboko, bazabahame, babashengerane mu masinagogi, babashire kwa maboko mu mahobohero, babashengeze ku bami no kubaganza, babahora izina ryanje. Imana ishimwe. Naya majambo tugiye gufata umwanya tuganira namwe kugira ngo agire icyo akoze ku buzima bwanyu. Tuvugane namwe ibintu bitatu biranga umugeni, ibintu bitatu biranga umugeni wa Kristo akwiye kumenya mu gihe turimo. Nariko ndababwira benshi bafise ubwoba bw'ubuzima bariko baracamwo bivanye n'ibibazo bariko baracamwo, ariko nabazana indemeshanyo mvuga ngo ibi turiko turacamwo vyari vyarahanuwe kuva kera. Ijambo ry'Imana ryari ryabivuze. Usome muri Matayo 2:4 uhereye ku murongo wa mbere, uzobona ingene mu bihe vy'iherezo abantu bazoba bameze uko bizoba bimeze. Bizoba ibihe biteye ubwoba, ibihe birushirize ibi turiko turumva vya coronavirus n'izindi ngwara z'ivyerezo ziriko ziraduka kwisi. Ariko icyo nagomba kubabwira ni ikintu kimwe: umugeni wa Kristo akwiye gutahura ibi bintu bitatu ngira kamaro ngomba ndababwira. Icya mbere ni iki? Akwiye gutahura yuko Satani yahagurutse kugira ngo agwanye ishengero. Satani yahagurutse kugira ngo agwanye ishengero. Ishengero niki? Ni umugeni wa Kristo ahari kwisi yose. Ibi ni biriko birahiga undi muntu, biriko birahiga umugeni wa Kristo. Rero nagira ndakubwire wewe, nugira ubwoba, ntutwega ubwoba n'ivyo uri kuracamo, kuko vyari vyarahanuwe. Ariko ikintu nyamukuru, wewe hagarara ku izamu ryawe, hagarara ku ruhande rwawe, hagarara kuri icyo nyene, wizigira Imana yawe, kuko icyo Imana yasezeranye ni ngombwa kizoshika. Ikindi kigira kabiri ukwiye kumenya, nuko ukwiye kumenya ko hari ibimenyetso biranga imisi y'imperuka, ari mwiza corona n'izindi ngwara, intambara kwisi. Ushaka kubimenya, usomye muri Matayo igice ca 28 ku karongo kawo kwa 6, ushobora kubona ingene ibi vyorezo, intambara zizokwaduka, abantu bagwanya Kristo, abantu bagwanya ishengero. Ivyo bitegerezwa kubaho, ariko ijambo ry'Imana bitubwira ngo aho hazoba ari intango. Ariko nagira ndagutera intege ndakubwira ngo hari ivyizigiro kubizigiye Imana. Mwebwe mwugore niwo mu mazu, mwebwe muri ahantu hamereze nabi, mwebwe mutagira isiganyirizo, wowe umuryango wataye, wowe wahebwe, nagira ndagutangarize kuri uno mugoroba ndakubwira ngo
haracyari ibyizigiro yuko Imana ishobora kugutabara. Reka ndangirize aha ndiko ndababwira ngo iyi minsi y'iherezo hazobaho ibintu biteye ubwoba, ariko nubwo hazobaho ibihe biteye ubwoba turafise Imana izokwama itugwanira. Nagira yo nangure nababwire ngo mureme mu mitima yanyu, Imana ntizobata. Hayatanze itangazo ivuga ngo muzoca mu mazi ntazobarengera, muzoca mu muriro ntuzobatwika. Kubera iki? Imana iri kumwe nawe. Rero uri muri Amerika, uri muri Aziya, uri muri Europe, uri muri Afrika, uri muri Oceania, tugutangarije tuvuga ngo ni humura ntacyo utinya, Imana yawe iri kumwe nawe. Imana ibahezagire. Reka tubasengere. Murakoze Mwami, hezagira bumvise amajambo, abafise ibibazo uhure nabo ubatabare, mu izina rya Yesu tubisavye, amen.